Ni igiki kimaze kugushikira ukumva urababaye gose canke uraryohewe gose? Ikintu cambabaje cane mu buzima ni igihe nabura umuvyeyi, igihe nabura papa wanje, hama ikintu candyoheye cane mu buzima ni igihe navyaye. Ni igiki wewe warakoze ugaregreta mu buzima? Ikintu cabaye mu buzima bwanje nkaregreta gushika uno musi ni igihe natakaje agakiza. Twesabo wacunguye. Menya vyinshi kuri bihora ubusa Germaine. Witwa gute? Amazina yanje ni Bihorubusa Germaine. Wavukiye hehe? Ryari? Navutse mu 1989. Warize? Ego narize. Wize iki? Nize informatique de gestion. Uba hehe? Mba muri Canada. Washitse Canada ryari? Nashitse muri Canada mu 2016 ukwezi kwa 12 itariki 17 yari nko mu masaha 9 gutyo canke saa 10. Urubatse? Ego ndubatse. Nande? Nubakanye n'umushinga ntaye w'umurundi. Urakijijwe? Ego ndakijijwe. Wakijijwe ryari? Nakijijwe mu 2006 niga mu mwaka wa gatandatu primaire. Tubwire mu ncamake urugendo rwawe rw'agakiza. Urugendo rwanje rw'agakiza ntirwari bworoshe kuko nashatse gukizwa ko twariga byo ijambo ry'Imana muri primaire, rero niga mu wa gatatu ndumva neza yuko nkeneye kwegera Imana ariko ntibyoroshe bivanye nuko ego mu muryango atagakiza karimwo cane, ariko ngeze mu mwaka wa gatandatu narashoboye gukizwa. Yego nuko rugendo ntibyoroshe kubera umuvyeyi wacu ntiyabitahura byo gukizwa, ariko mu nyuma yaravyemera bikunda cane. Mbega umuntu akijijwe muri Canada biroroha? Ego umuntu akijijwe muri Canada biroroshe bivana n'ingene akunda Imana. Kuva ukijijwe ni igiki cahindutse mu buzima bwawe? Kuva nkijijwe ivyahindutse muri jewe ni vyinshi cane gose. Ego kandi abanzi barabibona, abari banzi kera barabibona. Urafise umuhamagaro? N'uyuhe? Ndafise umuhamagaro wo kuririmba no kuvuga ubutumwa bwa Kristo Yesu. Ego. Ni bande Imana yagutumyeko? Imana yantumye ku bantu bakijijwe bagatagakiza, kubera je narigeze nanje kugwa, nibwo butumwa nkunda kuronka cane gose. Muri Canada ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe muri Canada nkora ivyanje, nkongera nkarira abana muhira, novuga ati ndi umugore aguma muhira agatunganya ivy'urugo, hanyuma nkongera nkikorera ivy'iwanje. Ikintu utibagira gukora uko umunsi ugiye? Ikintu ntibagira gukora buri munsi wose ndibaza nta munsi wera ntaririmbye. Ego kandi nta munsi wera ntatetse. Niyihe mfungurwa ndundi ukumbura uri mu mahanga? Iyi mfungurwa nkumbura cane gose ni indagara mbisi. Ufise impano iyihe mu buzima? Ndafise impano yo guteka. Ego impano mfise ni nyinshi cane gose. Ego ariko reka mvuge impano zibiri. Ndafise impano yo guteka kandi ndafise impano y'urukundo. Ni igiki kikwanspira mu buzima? Ikintu kinyanspira mu buzima biravana na domaine iyo ari yo yose mu kazi kanje. Mu buzima en general ni ijambo ry'Imana hamwe na papa wanje. Ukunda gukora iki? Ikintu nkunda gukora mu buzima cane, ndakunda kuririmba. Ni igiki kimaze kugushikira ukumva urababaye gose
canke uraryohewe gose? Ikintu cambabaje cane mu buzima ni igihe nabura umuvyeyi, igihe nabura papa wanje, hama ikintu candyoheye cane mu buzima ni igihe navyaye. Ego, igihe mvyaye umwana wanje wa mbere kuko ni experience vyarandyoheye cane, n'igihe nabura umuvyeyi wanje narababaye cane, papa wanje. Ni igiki wowe warakoze ugaregreta mu buzima? Ikintu cyabaye mu buzima bwanje nka regreta gushika uno munsi ni igihe natakaje agakiza, ndavyicuza cane, ariko Imana ishimwe ko nagarutse mu ruhongore rw'abana b'Imana. Ikintu mwoba mwibagiye kumbaza canke mutambajije, mu muryango wawe uri uwa kangahe? Ndi umwana wa gatatu. Murakoze cane.